Shalom, shalom, shengero ry'Imana, bakristo bene data, nshuti z'umusaraba, abo dusangiye urugendo ruja mw'ijuru mwese, ndi n'iteka ryo kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Jewe ngiye kuganira namwe ijambo ry'Imana kuri uno munsi, nitwa Abeli Mbonimpa. Imigisha y'Imana ikomeze kubabako, kandi amahoro ya Kristo aganze imitima yanyu. Tugiye gukomeza inyigisho zisobanura ivyagezwe n'amabwirizwa, aho benshi biyumvira yuko vyarangiranye n'isezerano rya kera, ariko umwami wacu Yesu Kristo ntiyaje kubifuta no kubisuprima, ahubwo yaje kubishigikira, kandi yaje kubiha inkingi zo kubikomeza, yaje kubisobanura mu buryo buri clair kandi bugaragara, kugira ngo abakristo aho bari hose barushirizeho gutahura no gusobanukirwa yuko Imana ariyo kubahwa, kandi yuko Imana ariyo gushigwa imbere muri byose. Nk'uko amabwirizwa yose uko ari 10 yapeperanirijwe muri ya mabwirizwa abiri ahambaye, kandi ayo mabwirizwa ngo ivyagezo byose n'amajambo y'abavugishwa n'Imana niyo vyenenako. Rya bwirizwa rya mbere rivuga ngo ukundishe uhoraho umutima wawe wose n'inkomezi zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, kandi n'irindi bwirizwa rya kabiri naryo rimeze nkaryo rivuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Kuri ayo mabwirizwa yose ivyagezwe byose n'amajambo y'abavugishwa n'Imana niyo vyenenako. Mwene data, ayo mabwirizwa yose nta na rimwe ryavuyemwo, kandi yose uko ari abiri asobanura amabwirizwa 10 yose. Ibwirizwa rikuru rya mbere risobanura ry'amabwirizwa 4, hanyuma ibwirizwa rya kabiri naryo risobanura amabwirizwa 6. Yose rero mwene data agomba kubahirizwa. Yesu Kristo yafashe umwanya mwiza maze atangura kwigisha, arasobanura byose abishira ku mugaragaro. None rero mwene data, ndakuraritse kugira ngo no munsi mu gusozera kino cigisho turagiye gusozerana n'ingingo zishika 4 ziza kutuganisha gusobanukirwa ivy'amategeko n'amabwirizwa y'Imana. Turaza kumva ingingo ivuga ngo ntukarahire, hanyuma iyindi ngingo tuza kuraba n'ingingo ivuga ngo ntimukihore, iyindi ngingo tuza kwiga ivuga ngo mube agahore, kugira ngo mukunde abansi banyu, uwakugire nabi umwiture neza. Hanyuma rero turaza kurangiriza ku ijambo ritwereka neza yuko tudakwiye gukoreshwa ibyiza no gushimwa n'abantu. Reka dubanze dusenge Imana rero muri kano kanya, hanyuma duce twumva ubutumwa bwiza. Data wa twese rugira byose uri mu ijuru, shimye nkenguruka kuko wongeye kuduhangaza ukatwemerera kugira ngo twongere kumva iri jambo ryawe. Ndasenge umukristo wese, ndasenge umuntu wese ataranyugwa, ataratahura, kugira ngo nawe ashike kukumenya rwose, maze twese tugere kukunengesera kuko muri Kristo Yesu Kristo ishengero rigira ahantu rigera kukunengesera, maze bamenyere mwami ibanga ry'ubwenge ryo kubaha Imana no guca bugufi no kumvira amategeko n'amabwirizwa y'Imana. Yesu urakoze kudusobanuriye, urakoze, ndabishimye nkenguruka mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Dusome ubutumwa bwiza bwa Matayo igihimba ca 5, maze duhere ku murongo wa 33. Dusome mu izina rya Yesu. Mwarumvise ko abakera babwiwe ngo ntukarahire ngo wirahuruze, ariko uzukorere uhoraho ivyo wamusezeraniye. Ariko jeho ndababwire, ntukarahire namba, nturahire ijuru kuko ari intebe y'Imana, canke isi kuko ariyo ndava y'ibirenge vyayo, canke Yerusalemu kuko ari umurwa w'umwami ahambaye. Nturahire umutwe wawe kuko udashobora guhindura agashatsi na kamwe ngo kere canke ngo kirabure, ariko ijambo ryanyu ribe ego ego, oya oya, ikirenze kuri ivyo kiva kuri wa mubi. Haleluya! Mwene data, aka kanya ijambo ry'Imana riduhagurukije kugira ngo duhaguruke turwanye wa mubi. Ibi byose gituma wumva bivugwa si kugira ngo umuntu yiyamamaze, si kugira ngo turongera amaronko, si kugira ngo hagire ibyiza biza kuri twebwe, eka yihabanamba, si kugira ngo turondere kumenyekana, eka yihabanamba, si kugira ngo habeho kwikundwakaza,
oya haba namba. Iyo haba kwikundwakaza ntawovuze iby'amategeko. Amategeko ntayo yacije mu kanwa, nk'uko abantu benshi bayahevye bakayata bakayashira inyuma kuko bazi yuko bibakomeretsa. Amategeko iyo umuntu ashirije kuyavuga nukuvuga aca yigonda kuko aca yibuka vya bindi. Mwene data, nimuze twubahuke tuvuge ivy'amategeko y'Imana, nimuze twubahuke tuvuge ivy'ingoma y'Imana. Ingoma y'Imana yubatswe ku mategeko kuko ijambo ry'Imana rukuri kandi nukuri kutanyeganyizwa. Ijambo ry'Imana ntizokwigera rihinduka, nta nakanyuguti canke akazasa na kamwe kazova ku vyanditswe vyera. Mwene data, ivyagezwe amajambo yose avugishwa n'Imana, ivyanditswe vyera vyenena ku vyagezwe. Mwene data, nk'uko isi yubatswe nukuvuga ngo ibwirizwa shingiro yo ritabonetse mu gihugu, igihugu ntigishobora kuyoborwa mu mahoro. Abantu bose bava hirya bagashinga ibyo bashatse, abandi bagahaguruka bagashinga ibyo bigombeye. Ariko iyo hari ibwirizwa shingiro, igihugu kiraronka ubutegetsi, kikagira ukiramutswa, kikagira ukiyoboye. None mwene data, mbega mu bwami bwo mu ijuru niho atabwirizwa shingiro ryo mu ijuru ririho? Nagira nkubwire yuko hari ibwirizwa shingiro. Mu ijuru hari ibwirizwa shingiro, kandi iryo bwirizwa shingiro niryo Imana yakoresheje kurema isi. Jambo w'Imana, uyu jambo w'Imana ariko aradusobanurira aya majambo, niwe yaremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibirimo byose. Mwene data, none rero harageze yuko natwe dutangura kwiga kugira ngo dutahure, tumenye yuko amategeko ari ingirakamaro, ari ingirakimazi ku buzima bw'umuntu bwa misi yose. Rero Imana ihabwe icubahiro. Yesu Kristo ariko aravuga ngo mwarumvise yuko abakera babwiye ngo ntukarahire hanyuma ngo uze wirahuruze. Nukuvuga yuko kera byari byemewe ko umuntu ashobora kurahira hanyuma iyo azi ko arimo aravuga ukuri yuko arahiye akisiba, yuko atakibazo. Ariko Yesu Kristo agarutse kudusobanurira, aratubwiye ngo ntukaruhe wirwa urisiba, wirwa wisiba, wirwa urarahira. Ivyo Yesu yarabikuyeho. Nagira ngo nibutse abakristo yuko kizira kuza urisiba urahira. Reka kwiga urisiba kuko muri wewe harimo ukuri. Yesu Kristo ari muri wewe n'umunyakuri, nawe ijambo ryawe ryame ari ego, oya. Ikirenze kuri ivyo kiba kivuye kuri wa mubi. Ni muri abakarorero Yesu Kristo mu majambo yose avuga yagenda avuga ati nukuri ndababwire. Ese icompa abakristo buno munsi bagakoresha ijambo rivuga ngo nukuri ndababwire. Erega nimuvuge nka Yesu, nimugende nka Yesu, nimukore nka Yesu. Petero igihe bariko baramwagiriza, yarageze igihe baramenya ko ari uwo mu Galilaya, ari uwo mu bigishwa ba Yesu, kubera n'imvugo yiwe yaramuranga. Mwene data, ndibuka abapentekote mu gihe ca mbere, mu gihe c'ikanguro, igihe abapentekote bari bamaze kuza mu gihugu. Muri ico gihe abapentekote ntibarahira, bapfuma barahira ngo kabisa. Wasanga bagenda barahira ngo kabisa. Kabisa bisobanuye ngo nukuri ndakubwire. Ijambo ryawe rigomba kuba ririmo ukuri. Ariko bya bintu byo kwisiba, ugasanga umuntu ariko aravuga nabi, yisiba ku bikoko, yisiba ku bavyeyi. Ivyo nibara, ivyo ntibikwiye kuba mu bana b'Imana. Nagira ngo nongere nkibure abantu bakunda kurahira bakoresheje izina ry'Imana. Ijambo ry'Imana atubwira ngo ntugapfe kuvugira ubusa izina ry'Imana ihoraho. Mwene data, umwami wacu Yesu Kristo arimo arasobanura kugira ngo agusobanurire. Wewe upfa kurahira uvuga izina ry'Imana kuvy'ubusabusa, urinda kubivuga kuvy'ubusabusa. Mbega ntuzi yuko no mu gihe cihamwa canke nitotezwa abantu bashobora no kwemera no gupfa hako wirirwa urarinda kwisiba? Reka kwirirwa urarinda kwisiba mwene data. Yesu yaragusibuye, Yesu yaragucunguye. Yesu n'umuvugizi, yaramaze kuvugira, yaramaze kugira mu rukiko, yaramaze kukugira mu rubanza. Ibyawe byose yarabikemuye. Nta mpamvu zo kwirirwa urisiba urahira ibitaja ntibize. Yesu yari yamaze kudupfira. Kuvuga ngo Yesu yaradupfiriye, yaramaze kudukiza urubanza. Nta rubanza rukiri ku bana b'Imana. Ariko nimba utarakizwa uragowe utarakizwa, ni wihane maze ugorore ururimi rwawe, umenye kuvuga neza. Haleluya. Hari abandi usanga bavuga amajambo. Ndagira nkubwire yuko muri Bibiliya mu isezerano rya kera
abayuda bari bigishijwe yuko kizira gushoka bavuga izina ry'Imana ihoraho, rya zina ry'icubahiro, rya zina ry'uruharo, izina ry'Imana ntibaryubahuka kurivuga. None rero mwene data, nivyo umwami wacu Yesu Kristo yaje kutwereka, atubwira ati iyo musenga muvuge muti data izina ryawe ryubahwe, kuko turibuka neza yuko no mu mico y'ikirundi yuko umwana atubahuka kuvuga se mu izina, atubahuka kuvuga nyina mu izina, ahamagara se ati papa, yahamagara nyina akavuga ati mama. Ndabasabye kugira ngo twige imvugo, twige kubaha Imana, twige guca bugufi bene data, hanyuma rero maze dutahura ivyo umwami wacu agomba ivyo ari vyo. Mwene data, hari ijambo twabonye rivuga ngo ntukarahire ijuru kuko ari intebe y'Imana, mw'ijuru niho Imana ivyagiye, canke ngo nturahire isi kuko ari ndava y'ibirenge vyayo. Mwene data, ibitwereka neza yuko hano kw'isi yuko yama iri hano. Hari abantu bibaza ngo Imana ntiri hano, hari abantu bibaza ngo Imana ntitubona, ariko umaze gusanga indava y'ibirenge vy'Imana ari hano kw'isi, vyumvikana ko hano Imana iri muri twebwe. Haleluya. Mwene data, ugendana ubwoba, ugendana gutinya, utinya Imana, umenye ko itari kure yawe. Tugomba kumenya ko Imana itari kure yacu, maze mu byo tuvuga no mu byo dukora tubaha Imana. Rero hari irindi jambo hano rivuga ngo ntukarahire Yerusalemu kuko ari umurwa w'umwami ahambaye. Iri jambo rirakomeye cyane, kubera yuko Yerusalemu ariho umurwa w'Imana, umurwa w'umwami ahambaye. Uwo mwami ahambaye ninde? Ni Yesu Kristo umwana wa Dawidi, ni Yesu Kristo umwami w'abami, agiye kuza kwima ingoma yiwe. Yerusalemu hazoba ingoma y'ubwami bwo kw'isi yose, amahanga yose azotegekwa n'ubutegetsi bw'i Yerusalemu. Umwami w'abami agiye kuza kwima ingoma yiwe. Nubwo ubona bahaciye ukundi, nubwo ubona bamaze kuhakoresha ibyo bishakiye, nubwo ubona abayuda canke abisirayeli bagararije bakanka kumvira Imana, ariko igihe kigiye kugera Yesu Kristo agiye kumanuka ari kumwe n'ingabo z'abera, amasinzi n'amasinzi, hanyuma ziyime ingoma ya Mesiya y'ubwami y'imyaka 1000 i Yerusalemu. Haleluya. Rero ngo ntukarahire Yerusalemu. Urumva turabujijwe gushoka turahira, naho wowe uri kuravuga amajambo zikora ukuri, koresha ijambo ukuri, ibisigaye bireke, hanyuma wubaha Imana. Ijuru nturirahire, kandi si ntuyirahire, kandi n'umurwa w'Imana Yerusalemu ntuwurahire. Mwene data, ntukarahire umutwe wawe, kuko ntiwoshobora guhinduza n'agashatsi na kamwe ngo kere canke ngo kirabure. Nagira ngo nkebure abakenyezi bakunda gupfa ivyo bahinduje, ugasanga imishatsi bayihinduje bateragiye kuyindi. Mwene data, ivyo byose muri ko murakora muzobibazwa, kuko Imana ntiyategetse guhindagura inkoba zacu. Imana ntiyategetse guhindura ibintu natirere Imana yadushizeko. Nimuze tugumana agateka Imana yaduhaye, hanyuma tureke gukengera no gusuzugura ico Imana yakoze n'ico yaremye. Tubandanye mu kugice kigira kabiri kivuga ngo ntimukihore, ku murongo wa 38. Mwarumvise ko vyavuzwe ngo ijisho rihorwa irindi n'iryinyo rihorwa irindi, ariko jeho ndababwire ntimurwanye umunyakibi. Ugukubise urushi mu musaya w'iburyo umuhindukirize n'uwundi. Umuntu niyagomba kukuburanya ngo akunyage ipfundo umuhebere n'umutamana. Ugufata ngo umurenze umusozi umwe umurenze n'uwa kabiri. Ugusaba umuhe, ugomba kukugurana ntumutera ibitugu. Mana yacu habwa icubahiro. Iyo ni mico n'imigenzo y'abakristo. Aha turiko turigishwa ukuntu tugomba kwitandukanya n'imico ya gipagani, imico y'abanyamahanga. Abanyamahanga afuko bitwaye, abanyamahanga batarakizwa, ntibamenya kubahiriza ijambo ry'Imana, ntibamenya kubahiriza amategeko y'Imana. Ariko umukristo asabwe kwinengesera. Mwene data, nimuze twinengesere, kuko aho mwijuru tugiye kuba n'ahantu h'urupfasoni, n'ahantu ho kwinengesera, n'ahantu h'amahoro, n'ahantu h'umunezero, n'ahantu kayangana. Nico gituma turasabwa kugira ngo dutangure kwiga ivy'ingeso runtu, ivy'umuco w'abana b'Imana. Dutangure kwiga kuvuga nk'uko Yesu yavuga, dutangure kwiga gukora nk'uko Yesu yakora, dutangure kwiga
kwiyumvira nk'uko Yesu yiyumvira. Mwene data, tugire wa mutima muri twebwe wari muri Kristo Yesu Kristo, ngo mwarumvise ko vyavuze ngo ijisho rihorwe irindi n'iryinyo rihorwe irindi, ariko Yesu Kristo hano ariko aravuga ati ntimurwanye umunyakibi. Haraho umunyakibaza umuntu ugasanga yarakwiciye umuntu, ugaca wumva umenga wo muta mu munyororo, ugasanga umuntu igisuma carakwivye ukumva umenga wo gita mu gasho, ariko ijambo ry'Imana riko ratubwira ngo ntimurwanye umunyakibi, ahubwo mu gishingo cyo kumurwanya ahubwo umusengere, umusabire kugira ngo yihane. Mwene data, ni warinda ugera ku rwego rwo gusengera umuntu yakwivye utamusabirira imisibo kugira ngo Imana imuvume, ariko ukamusabirira, umusengera, umusabira imigisha, uvuga ati Mana muharire, Mana ndamusengera yihane, Mana ndamusengera kugira ngo nawe azoje mu ijuru, nk'uko Stefano yasenze avuga ati Data Mwami Yesu ubaharire kuko batazi ico bakora. None mwene data, natwe nimuze twige ingeso, nimuze twige uyu mwifato, nimuze tumenye neza ko Yesu Kristo yavuze ngo ugukubise umusayi umwe umuhindukirize n'uwundi, ukunyaza ipfundo umuhebere n'umutamana. Nimuze dutangure guparatika, ubu nibwo buzima bwo mu ijuru. Hano mwisi ugukubise tiyeza nawe kumwihora, hano mwisi ukwibye tiyeza kumufungisha, hano mwisi umuntu yakwagirije ibinyoma nawe uramugengarara nawe ukamwihora. Abo mwisi niko bakora, niko mwisi bimeze, ariko mu bwami bw'Imana biratandukanye. Mu bwami bw'Imana umuntu iyo akurenganije uca umubombabomba, uca utangura kumusaba ikigongwe, maze ugaca utangura kumusengera. Twibuke yuko Yobu abamugarariza bariko baramubwira nabi ko ari umunyabyaha yacumuye, ahubwo yategetse kubasengera. Mbere Imana yamutegetse kubatangira ibimazi. Yobu yatanze ikimazi, amaze kugitanga Imana yumva umubavu w'ico kimazi, ica ibona gushumbusha Yobu, imusubiza abana biwe, imusubiza itunga ryiwe, imusubiza ibyanyaze byose, kubera yuko atsinze urugamba. Ariko acidoga, acitangura kwijajara, acihebuye, ntaco yari bwaronke. Mwene data, niwabona bakunyaze urashima Imana, niwabona ibintu byiko biraguherako urashima Imana, naho wabona ibyago bikujeko urashima Imana, urasenga Imana, maze usengera abaguhama, ntubaharirize kandi ntiwirirwe uragenda kubaburanya. Nuhitemo kubahebera maze ubasengere, kubera hari impera nyinshi ugiye kuzohabwa mu bwami bwo mu ijuru. Imana itugirire neza. Haleluya. Tubandanye ku gice kigira gatatu kivuga ngo mube agahore, ku murongo wa 43. Mwarumvise ko vyavuzwe ngo mukunde bagenzi banyu mwanke abansi banyu, ariko jeho ndababwire mukunde abansi banyu, musabire ababahama, kugira ngo mube abana baso wo mu ijuru, kuko atuma izuba ryiwe rirasira ababi n'abeza, kandi aha imvura abagororotsi n'abagabitanya. Nimwakunda ababakunda muri n'impera ki? Mbega abatoza ko ari bo siko bagira? Nimwaramukanya n'inshuti zanyu gusa, abandi muzoba mubarushiki? Abanyamahanga bo siko bagira? Mwebwe nimube agahore nk'uko so wo mu ijuru aragahore. Haleluya. Nshuti y'umusaraba, aya majambo arasobanutse. Yesu arasemerera, aravuga ati nimuze tube agahore nk'uko data wo mu ijuru nawe aragahore. Eheraba ukuntu izuba ryiwe ryaka mu kibira, rikongera rikaka mu murima w'imboga, rikongera rikaka aho abantu baba, rikongera rikaza kwaka mu ruzi rwa Osea. Mu nzuzi zose muri Osea Pacifique no muri Osea Indi usanga izuba rimwe riraka, kandi hari yari ku mazi, ari ahantu mu kiyaya. Imvura ikagwa ku bihongo by'amabuye, ikongera ikagwa no mu mirima. Imana yacu iradukunda. Mwene data, nimuze dukundane, dukunde, dusabira abaduhama. Umuntu niyaguhaririza, umuntu niyaguhama, uramusengera. Hano turiko turigishwa ubuzima bw'umukristo, ingene tugomba kwifata muri iyi si kugira ngo tuba abana b'Imana, maze dukunda abansi bacu nk'uko Yesu nawe yemeye kudupfira kandi arito twamubambye. Nimwibaze namwe, Yesu yakoresheje kwizera, yizera yuko we wamusambanyiwe ushobora kuzagera umunsi ugaheba ubusambanyi. Yesu yarizeye, yizera yuko igisuma kizotinda kikihana, kandi ni koko
no ku musaraba Yesu yarapfiriye wa muntu wa ca gisuma wa mwambuzi. Yesu yaramubwiye ati kurinze wihanira ku musaraba, uyu munsi nyene ndakubwire urabana nanje muri paradiso. Mwene data, Yesu yaradukunze, adukunda tutaramumenya, yadukunze tutaranavuka. Yesu yapfiriye abantu bose, kandi abantu bose barabanyabyaha. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Nta muntu n'umwe yoshoboye kurokoka iyo hatabaho imbabazi. None natwe nimuze twige uwo muco n'uwo mugenzo wo kubabarira umuntu naho yoba ari kigaba, naho yoba atazi gukora neza, ariko tumusengere, tumuzane imbere z'Imana. Yesu azomenya ingene mugenza. Haleluya. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uguhora n'ukwanje ni jewe nzobasubiriza mu nkoko ikibi babagiriye. Ngo nimuhe umwanya uburake bw'Imana. Mu yandi majambo, ntukwiriye no kurigura musenge uvuga ngo Mana ngo urabona ibyo ngiriye, ngo urabona ukuntu yankoreye nabi, ngo akaza kunkorera ngo ibi bintu, ngo niki gituma yabikoze, ngo nanje ndagusabye ngo unyereke, ngo umwereke yuko yambabaje. Oya, uko siko wosengera umuntu. Umusengera umubwire, ubwire Imana ati Mwami, ndasabye kugira ngo uyu muntu umuharire, kuko ntazi ico akora. Iyo aba yarabizi yuko ibi bintu ari bibi ntiyari kubikora. None kuko ari kitazi, umubabarire kugira ngo nawe yihane. Iryo niryo sengesho tugomba gusengera bene data. Tubasabire umugisha. Umuntu yagukoreye ikibi umusabire umugisha, ntumusabire umuvumo. Nagira ngo mbwire umuntu wese agisengera abantu abasabira imivumo yuko imbere yuko ijya mivumo imushikira iragaruka, ibanza kuza imbere yuko ishikayo. Ati reka tubanze tugende turabe uyu muntu atutumye kuza kuvuma abandi, mbega wewe ugogira ngo wewe n'umugororotsi basanze hariho n'akantu na gatoya utaruzuza utarakwiza, uwo muvumo ucibanza kuza guhonda mu mutwe. Mbere naho bitirwa birashika kwa wa wundi, kubera yuko gusabira umuvumo n'ikintu kibi. Nagira ngo mbabwire ngo ntihaze hagire umuntu akinisha gusengera abandi abasabirira. Imisabiriro ntishoka igenda hari ibanza kugarukako. Imivumo iyo uvumye abandi ntibibanza gushika, bibanza gushika kuri wewe, bigaruka kuri wewe. Uyo niyo kondisiyo y'imivumo. Nico gituma mwene data, ikintu kibangutse mu buzima, ikintu kibangutse mu kanwa nukuhezagira. Umuhezagira iyo ugiye uragenda, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo ingero mugiramwe niyo muzogererwamwo, kandi ibyo mukorera abandi ngo nivyo namwe muzokorerwa. Nico gituma iyo uhezagiye nawe imihezagira iragaruka ikakiraba ati urya muntu n'umunyamahoro, reka dufate igice kimwe kigende kuwo yahezagiye, ikindi gice kimugarukeko, hanyuma bahezagirwe bompi. Nico gituma imihezagira ari ya babiri, nkuko umugabo n'umugore iyo bahezagiranye bose baca baronka umugisha, bakaronka umwana, maze abantu bakaba imbuto z'urugo rwabo Imana yabahaye. Mwene data, umugisha nico gituma Yesu Kristo yavuze ngo aho babiri canke batatu bazaba bakoraniye basenga mu izina ryanje ngo nzoba ndi hagati muri bo. Bene data, nimwige gusengeranira, nimwige gusabiranira, kugira ngo umwe wese yige kuvuga neza mugenzi we, umwe wese yige gushira imbere mugenzi we kuvyicubahiro. Ntucuharanira gushaka kuja imbere y'abandi ngo urya ngo ndamuruta ngo ntiyo kwicaraho nicaye, ngo urya ngo ko ari naka nanje ngo kaba meze uku ngo nitwo kwicarana. Hariho nabanka gusangira, ariko ibyo byose byarataye igihe. N'igihe ciza cyo kugira ngo tube abakristo, tube agahore nkuko data nawe aragahore. Haleluya. Mana ihabwe icubahiro. Tugiye kuraba igice kirangiza ikicigisho, turangirize hano mu gihimba ca 6 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amajambo uravuga ngo Yesu abihaniza ngo ntibakoreshwe ivyiza no gushimwa n'abantu. Tega amatwi wumve, reka dusome mu izina rya Yesu. Mwirinde ntimugakorere ivyiza byanyu mu maso y'abantu kugira ngo babarabe. Nimwagira mutyo ntimuzogira impera kuri so wo mwijuru. Niwagira ubuntu ntuzuvugishe inzamba imbere yawe nk'uko indyarya zikora mu masinagogi no mu nzira ngo bashimwe n'abantu. Ndababwira ukuri, baramaze guhabwa impera zabo. Ariko weho niwagira ubuntu ntumenyeshe ukubamfu kwawe ico ukuryo kwawe gukora, kugira ngo ubuntu bwawe bugirirwe mu mpisho,
kandi so abona ibihishijwe azoguhera. Mana ihabwa icubahiro. Iri ni ijambo ry'ubuhanuzi. Yesu Kristo arimo arahanura abantu bafise ico batanga. Wewe niba ugiye gufasha umuntu, reka guca urinda guca uza kubwira abantu ngo mubega murazi ngo mpejeje gutanga naka ngo nije ndamuhaye ngo ukajya gahuzu ngo bona yambaye ngo ijya costume nije nayimuguriye. Ugasanga abantu bariko barirata kugira ngo bikunde abantu bose bumve yuko aragahambaye, ariko ndagenda ndabwire yuko ivyo byarataye igihe kandi byarashaje. Nico gitume yo jewe numvise umuntu yakoze iciza agaca atangura kuvuga ngo ngo bijya byose nije nabikoze. Mwene data, uwo ariko aratumwanya sinshaka no kumwumviriza. Nagira ndakubwire ngo iri jambo ririko rirabwiga umuntu wese akunda kwirata, akunda gukorera ibyiza no gushimwa n'abantu. Nimuze twige gukora ibyiza twinyegeje mu mpisho, kandi ukamenya neza yuko utari murashaka gushimisha abantu, ubwo woronka ibintu bishimishije abantu. Nta muntu ahari yoronka ibishimishije abantu. Igikuru ukora kubw'ubuntu bw'Imana kugira ngo ukore iciza, kugira ngo ushimishe data wo mwijuru. Erega data bo nibiri mu mutima niwe azi ingene zo guhemba. Mwene data, niwe abona umukene agowe umugarukireko umurengukeko uzoba uri kuragurana Imana. Erega niwe agurana Imana, hari igihe Imana nayo izokwibuka aturya muntu yarigeze gutabara ubugowe, yarigeze gutabara ubutagira shinge na rugero. Twibuke yuko ku munsi w'amateka umwami wacu Yesu Kristo azoca urubanza akurikije ibikorwa abantu kw'isi twagiye dukora. Abantu twagiye kuraba bari mu munyororo, abantu twagiye kuraba bari kwa muganga, abantu bagenda gusa twambitse, abantu bashonje twagaburiye. Yesu ngo azohera akavuga ati wagize neza kuko wangaburiye nshonje, wanyambitse nambaye ubusa, wandavye ndi mu gasho, wagiye wanje kundaba ngwaye. Hanyuma abantu nabo bazomubaza bati twakubonye ryari ibyo byose bimeze uko ko tutigeze tukubona. Niho Yesu Kristo azobabwira ati ko mwabigiriye umuntu mutoya wo hasi muri abahagaze hano, nije mwabigiriye. Bene data, nagira ngo mbabwire ngo umaze gukora iciza nta mpamvu zo kwirigura arinda kuja gusemerera ubwira abantu, kuko umunsi umwe gusa uramutse ubikoze za ngero zose wahawe mu ijuru zica zihanagurika, zica zitemba, zica zikoroka, yamigishije hasi. Mwene data, nimuze tugabe. Nimba hari ico wagendeyemwo muri ivyo ugatangura kwirata uvugisha inzamba ngo ni muri ivyo nakoze ngo heraba, mwene data ni wihane, ca bugufi. Twakoze amabi menshi, twarazimiye, twagendeye mu butamenya. Abakristo benshi birigo barigamba, hari ibintu byinshi twakoze ugasanga turiko turigamba. Ugasanga umuntu akoze iciza agaca telefone agaca hamagara ngo erega nabijya nije ndabikoze, ngo erega nibikani nije ndabigize. Mwene data, nimuze tuje munsi y'umusaraba dupfukame. Aha turi mu cigisho, nta muntu numwe atagendeye muri ico kinyoma, nta muntu numwe atagendeye muri ako kaga, nta muntu numwe atagendeye muri iyo byaha. Nimuze twihane, nimuze duce bugufi. Mwene data, niwakora iciza ntugasubire. Ndazi ko ivyo byabaye ku bantu benshi, ariko guhera iyi saha nubwira umwami Yesu ati ndasabye inyigishe ukundi gusha, kugira ngo guhera uyu munsi ninagira umuntu mfashije nta mpamvu zo kurirwa ndirwa ndabivuga. Nimba ari umuntu ngize ico nguriye canke ngize ico mfashije, nta mpamvu zo kurirwa ndarinda kuza gusemerera ngo mbwira abantu ngo heraba nakoze ibi canke nakoze biriya. N'igihe ciza cyo kwiga iki jambo ry'Imana rivuga. Mwene data, ijambo ry'Imana yatubwira ngo ukwizera kwanyu ni kutaruta uko abafarisayo n'abanyabwenge b'ivyanditswe yuko mutazoruha mwinjira mu bwami bwo mwijuru. None nimuze rero, murumva ko kuja mwijuru ari ikintu kitoroshe. Yesu yavuze ngo icoroshe nuko ingamiya yoca mu zuru ry'urushinge hako umutunzi yinjira mu bwami bwo mwijuru. Rero bene data, abatunzi, umuntu wese afise ikintu, nimumenye yuko muhirikiwe n'inkota. Umuntu wese ari kugatembwe, umuntu wese w'umutunzi ari kugatembwe, kubera isaha n'isaha arashobora gusanga yamaze kuja kwirata no kwibona no kwiyerekana. Umuntu wese ahari arakwiye guca bugufi, arakwiye gusaba Imana ikigongwe, arakwiye gusaba Imana ngo imubabarire. Ndagira ngo nsaba umuntu wese afise ico afise kurusha abandi ace bugufi, hanyuma yige gukorera Imana atekereje, yige gukorera Imana atiriwe
aravugisha inzamba ngo amenyeshe ku bamvu ikikuryo gukora. Oya, guhera iyi saha mwene data wige gukora neza kandi wige kuvuga ukuri kandi ikivuga cyose kibe ego ego. Hanyuma oya ikirenze kuri ibyo kiba kivuye kuri wa mubi. Haleluya. Ndagira ngo duce bugufi aho uri hose, hanyuma dufatanye rino sengesho ryo kwihana kugira ngo Imana itubabarire, Imana itugirire neza. Ngiye gusaba amaraso ya Yesu Kristo atubonekeko, amaraso ya Yesu Kristo ambonekeko, amaraso ya Yesu Kristo akubonekeko. Wewe mukozi w'Imana, wewe umuntu wakoze ikintu cyose ugasanga kitabereye mu nyonga z'Imana, nuce bugufi hanyuma dusenga Imana. Duhamagara amaraso ya Yesu Kristo atwoze, atweze, aduhanagure kw'imyanda yose, hanyuma duhereye none dutangure kumenya gukorera Yesu by'ukuri. Haleluya. Data ugororoka, mwami w'abami, gitandara kizima, ndagushimiye mwami ko ari utwigisha, ndagushimiye ko ari udusobanurira. Ndasengeye ubugingo bwanje, ndasengeye ubugingo bwa mwene data kugira ngo tuhagirisha amaraso yawe y'igiciro kinini. Mwami twaracumuye, akanwa kacu karanduye, twavuze ibisunitswe n'impwemu, twaravuze ibirogotano, twakoze ibitabereye, twaciye mu byagozwe nawe byera. Mwami ndakwinginze tugirira imbabazi, tugirira ikigongwe, utwoze, utweze, udutunganye. Ndisabiye imbabazi, ndasabiye imbabazi y'umusavyi wawe, ndasabiye imbabazi y'incereke yawe. Mwami mu byavuze no mu byakoze, umuharire utamuharuriye, umwoze, umweze, amaraso yawe amubonekeko. Mwami wanje Yesu, ijambo ry'Imana rivuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashikiriye ubwiza bw'Imana. Ndasabye guharirwa, ndasabye kozwa, ndasabye kwezwa. Yesu wanje, gendera umuntu wese muri gurupe b'amaso ahari hose, umutunganye, umweze, umugira icare mugisha mw'ishengero ry'Imana aho abakristo bose bari. Ubatabare, ubakize, ubakure ku misozi, ubakure ku ibyago n'ibyaha n'ibicumuro, maze bongere gukizwa no kwezwa, bongere kubabarirwa ibicumuro byabo, maze amazina yabo yandikwe mu gitabo cy'ubugingo cyawa mwagazi w'intama atanzwe ku kimazi uhereye ku kuremwa kw'isi. Ndabigushimiye, nuhabwe icubahiro kubikoze. Ego me data, ndabishimye nkenguruka kandi nshima, izina ryawe rihabwe icubahiro mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Mwene data, nagira ngo nkurarike yuko ku munsi w'ejo uzoba ari umunsi w'amasengesho. Nk'uko bisanzwe tuzoba turamutse tuduga ku musozi w'Imana. Muntu ufise imitwaro yose, imitwaro ikubabaje, imitwaro ikuremereye, imitwaro y'ibyaha, imitwaro y'ingwara, eka ikintu cyose uze ukizane kugira ngo dusengere hamwe ku musozi w'Imana. Ndakuraritse rero ntuzocikwe kandi ntuzohombe imigisha y'Imana. Shalom shalom. Yesu abahezagire.